diaspora ni mu mutwe. Diaspora ni mu mutwe. Ni mu mutwe. Ico kintu gisigura iki? Bisigura ukuyumvira no gukoresha ubwenge. Ubwenge. Ya urashaka ko diaspora ntagire na kimushikako. Urabona? Nawe bati subira iwanyu ugasubira amaboko ari hejuru. Neza cyane. Ugasubira wikoreye amaboko. Rega bene benshi baryoherwa no kurya no kunywa basi. Babona ko bahejeje. Ntibategura kazoza. Urabona? Nayo uryo ko iryo faranga arekoresha uko ari gombe. Urabona ntategura kazoza. Namenye yuko ejo nzo bamfise abana. Nzo bamfise umuryango. Handi afise umuvyeyi, ndafise bene wacu. Ndabafasha uko tukora uko babene babeho. Ekaye. Benshi babona baba muri Amerika cyari bindi bihugu bakavuga ubuzima barahejeje. Hari abandi bararira. Ya? Hari abandi barira. Muri diaspora abantu bararira. Neza cyane. Barakoranye n'umutanzania yitwa gute? Iyo ndirimbo usivunjike nguvu. Usivunjike nguvu. Niko yitwa umuririmbyi yitwa Boni Mwaitege. Boni Mwaitege. Yo, what's good? What's up my people? This is Yaga Tech. We are back. Nkuko nabemereye nukuza ndabatamwo ama content ibiganiro avec la diaspora. Uyu munsi rero kuri kamera tukaba dufise umutumira dasanzwe asanzwe ari n'umuririmbyi wa gospel. Reka tumuramutse abidondore tuyage adutemwo inkuru z'iki diaspora. Amakuru ni meza. Yeah. Ko turabona freshere n'ikirenga kuba mu diaspora ni vyiza cyane. Oh yeah, nihoza guhende. Gusa n'ubuntu bw'Imana gusa. N'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana. Hariho abantu benshi baba bifuza gushika muri diaspora. Ibanga niri gusenga ya no kubaza ama connection. Yeah. Gusenga no kubaza ama connection. Nukuvuga ati wewe kugira ube diaspora warasenze. None wobaho utasenga. Abantu benshi rega nta kwizera dufise. Ako iyo ufise ukwizera no ufise indoto ubisengera. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ni musabe muzoro. Numva gute sikwa gusenga none? Nugusenga. Urumva wewe uvuga ati byose biva mu gusenga. Neza cyane. Okay, imbere yuko dutangura ikiganiro kamere. Reka dusabe usengere abanywanyi ba Yaga Tech, usengere n'abandi bantu batarakora subscribe. Reka dusenge. Uhoraho Imana uri mu ijuru nabwicubahiro cy'ubanci wawe. Turaha imbere nyonga zawe Yesu Kristo. Kwanza turasabye uduhe imbabazi zivuye Yesu Kristo kuri wewe. Ubabarire kila muntu wese agukurikirana. Umuhe Yesu Kristo inyota yo kukumenya Yesu Kristo zo kutubabarira. Ezagira abanywanyi ba Yaga Tech bose Yesu Kristo. Maze ubahe inyota yo kumviriza ibiganiro bica kuri iyi TV Yaga Tech. Kugira Yesu Kristo amenye makuru yana hariya Yesu Kristo bukoze n'abari mu ngorane zibakuremo Yesu Kristo. Wavuze ngo tusabe tuzoronka, turabasaba imigisha ivuye kuri wewe Yesu zo bukoze. Ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo twisabe twizeye. Amena. Ebana. Welcome back. Irisi rya mbere uza hano kuri Yaga Tech. Abanywanyi bari bagukumbuye. Oh, thank you. Urakoze cyane. Yaga Tech ni muhira. Ni muhira. Yeah, I know ni muhira. Ibishasha tuzaniye nibi. Ibishasha ni byinshi. Twarasoye album. Album y'indirimbo 12 yitwa Ndoto album. Kandi ragisibije. Karabye kwanza ama video ari kutangwa. Twatanga tusohora ama audio none ubu tugeze ama video. Ama video no mu kwezi kuza turasohora video yitwa irongoye album Ndoto video irasohoka kazi kuyishutinga. Kandi izo video zose izo ndirimbo zose iyo album yose ifise ama video indirimbo zose ziri ntazo zokora ama video zose ni nyinshi 12 ni nyinshi gusa tuzotoramwo iz'abanywanyi bakunda tuzisohore nk'ubu haramaze gusohokamo zibiri mugabo hari izindi zari zisanzwe zari zakorewe video zaine ni zibiri kandi urumva twadushire ko nka zitatu cyo ziba zingahe zitanu igisigaye bazozumviriza uko nyene nta kundi izisigaye bazozumviriza kuko ibikorwa birahari ni byinshi narakoze n'ubu nejo nari muri studio narakoze ari ndirimo nakwa nyine mu Tanzania
bayitege. Warakoranye n'umutanzania neza cyane yitwa gute? Iyo ndirimbo usivunjike nguvu. Usivunjike nguvu. Niko yitwa umuririmbyi yitwa Boni Mwitege. Boni Mwitege. So hari ikintu urumva nkamwebwe musanzwe muri aba artist muririmba. Inspiration muyikura especially nkamwe muririmba gospel. Jewe umnaba kwanza ukuntu abantu babayeho. Abantu ukuntu babayeho ncambona ukuntu ndandika nukuntu ririmba nk'akarorero usivunjike nguvu n'abantu ubuzima babaye mbwa muri Amerika nabonye bihebura ibyo dukora ntibigena neza dore turonse duherera mu byo turiha nanje hariya baguma bagirante bansaba inshuti imiryango abagenzi urumva nkone gushika ku migambi muri Afrika macabona yuko wasivunjike nguvu. Urumva uririmba ubuzima bw'abantu. Je indirimbo zibanze nyinshi ni true story. True story. Yeah. Harakantu uvuze ngo hari gihe usanga abantu bihebuye. Kubereka abantu bihebura muri Amerika. Kandi bari muri Amerika muri diaspora. Nicagine namana kubwira abantu benshi babona baba muri Amerika cyari muri bihugu bakavuga ubuzima baraheje. Hari abandi bararira. Yeah, hari abandi barira. Muri diaspora abantu bararira. Neza cyane. So urumva mwebwe muca muririmba kugira mufashe imitima y'abantu tubahoze kandi tubahanure kuko nuwo sinova ngaha aha turi ngaha cinsimbira muri Iowa Kentucky mugabo ndirimbye umvirije uririmbo ruragushikira nashitse yo uri muri Kentucky Australia Canada wese arashikira apfa kumviriza iki kintu kirankozeko rero nimba kinkozeko kumbe no bigenze kumbe birashoboka byose. Urumva hari abantu benshi baba bavuga ati je nshaka kuba diaspora nshaka kuba umunyamerika mugo urumva nabari muri Amerika bararira. Diaspora ni mu mutwe. Diaspora ni mu mutwe ico kintu gisigura iki? Bisigura ukuyumvira ukoresha ubwenge ya urashaka kwa diaspora ntagire na kimushikako urabona nawe bati subira wanyu ugasubira amaboko ari hejuru neza cyane ugasubira wikoreye amaboko. Rega bene benshi baryoherwa no kujya no kunywa basi babona ko bahejeje ntibategura kazoza urabona nayo uryo kujyo iryo faranga arekoresha uko ari gombe urabona ntategura kazoza namenye yuko ejo nzo bamfise abana nzo bamfise umuryango handi afise umuvyeyi ndafise bene wacu ndabafasha uko tukora uko babene babeho rekaye niba abantu usanga bagutelefone ngo isimu utereye hasi ntiyitaba benshi nibitaba uzabanga ngo ari kungora. So urumva uvuza aho kantu je ndabaye interesse n'akantu uvuza ati hari gihe usanga umuntu ari diaspora mugafise stress nyinshi. Neza cyane n'abandi bakagongwa n'amagari n'abandi ugasanga bahe bagongwa n'amagari. Neza cyane kandi tukaba tuzi nk'abantu tuva mu jewe nk'abantu baba bavuga ati je nshaka kuba diaspora. Ikituma mba niko ndakubaza ibintu ni kugira ngo abantu tuba tuvuga ati je nshaka kuba diaspora tumenye ati hamwe mbaye diaspora nibihe bintu menya ati hamwe mbaye diaspora ati ibintu ndavyitege. Ukwa mbere kugwana n'akazi ariko numvise ati uri umuntu akomeye amafaranga no kuyora mu kazi muri Amerika bazi baguhende no kuyora aho tugenda kuyayura twese bigenda none ko numvise nk'abantu usanga bakibiti usanga baronka amafaranga menshi cyane cyangwa abantu bayaga inyama ngo baronka amafaranga menshi cyane. Bazi baguhenda akazi kose ari umuntu akora usanga akora amadolari 12 arusha gukora 20 ukubaho warubize ugasanga umuntu akorera amadolari 12 arusha ubuzima ubukorera amadolari 20. Ico kintu ko ataco ntahura amadolari 20 ariko na 12 ukwiyumvira mu mutwe. Diaspora ni mu mutwe. Diaspora ni mu mutwe neza cyane kuko nyene aronse make rasho kuyagera ndakoresha ndiha inzu ndihe n'ibindi bikene byangombwa ugasanga arasevinze n'amadolari amajana 5 wari kuba undi afise menshi aya ncomonco nyezo nzoronka yandi urumva ndeka nkoresha uko ngomvi urumva ama agacambwa akazi karahagaze wawe n'amadolari 12 yaribikiye kandi aracari mu kazi none ubayeho neza no wati abari hatari cyane abari hatari cyane. So
reka tugaruke kuri album yawe. Album yawe wavuze yitwa Ndoto album. Ndoto album. Ugiye kuri YouTube karondera JDO James Ndoto album chazizi ndirimbo zose 12. Okay, muri zo 12 hit wemera, hit uvuga ati iyi kweri yari benga, ati ngaha naje hari gensubira inyuma zose ni hit. Zose ni hit. Nakosa nkora. Uragenda umbirize ndabatumiye. Muzo share comment uco bati iyi ni yari hit, iyi nta hit. Oya ducishirizamwe amasegonda 3 twumva. Hariho akapera. Akapera nibagende YouTube bumvirize. Ibyo byari bya kera ibyo bintu. Nta akapera. Oya hariho nk'umuntu abavuga ati nshaka ntwarane melody mu gusearchinga, nze kugena searchinga nkoresheje na ya melody. Reka ndabahe akapera y'ibintu bishasha pana byarenga. Alright. Adui zangu waliponitafuta, wanile nyama yangu walijikwa na kuanguka. Jesus, this is what I'm talking about, man. This is what I'm talking. Iyi bayita impano shasha yo muri diaspora. Si impano shasha. Ni impano yo muri diaspora. Turakora. Nje urumva turokumajura kwa dukora. Uramaze gukora collab n'umuririmbyi wo mu gihugu mu Burundi. Collab narazi ko zimbona batagomba kuzisohora. Cyenda ba ziri muri studio. Ziri muri studio baranshirikisha urumva ntagomba kuzisohora. Ziri harabona wewe nka nyene igikogwa. Collab z'umutanzania zasohose muga collab z'abarundi zitarasohoka. Je urabona nkingenda kubwira. None je ukuntu nkora nk'ubu muri studio mfise indirimbo 20 zitarashoka. Zitarasohoka. Indirimbo 20. Nyaromba. Narizo 20 kandi zose niwe wiyandikira. Yenje niyandikira. Ndaba igihe yani indirimbo zigeze kugiye. Hari n'indirimbo zibimpa kufuta zibina nafuse. Zari 20 numva zarahiranye n'igihe. Umva nshandafuta. Rero umaze kumbwira abantu baransaba igikogwa. Emugaye tukorane ndagusabye umfashe kunuku for free kwa bure. Ndamuha ibyo agomba tukaririmba nkamungikira amajwi agugaza ngo ntiharagera nca ndamureka kuko cyo wasabye nagiheze n'imbere y'Imana narakaraba. Akazi ki wawe wararangije. Manararangije. Uba wararangije. Neza cyane. Ebana, so reka duhamagarira abantu basimbire kuri YouTube channel yawe, barabe indirimbo zo muri Ndoto album. Agende turabaye ni nyinshi zirahari. YouTube ni James JDO James. Audiomack ndi kuri Audiomack tena ni Gideon James. Album uriyandikira studio ni gwawe, indirimbo zimwe ntizirasohoka. Ikintu ivyo byose nje mbashaka kumenya muri diaspora turazi ko abantu bari busy. Ibintu nk'ivyo byose ko twumva ubufisa akazi kenshi. Ibanga kandi nirihe ko tubona wewe umango uri successful. Ibanga nirihe? Jewe ndapanga umwanya jewe. Jewe nkora kwa mbere ushoka gatanu. Kwa gatatu mba ndi gusenga, kwa Mungu mba ndi gusenga. Inyuma yaho muga umenye ko ari amasaha kuruhuka. Okay, uri diaspora kandi diaspora wese abasanzwe afite ahantu ava. Uri Umurundi. Uheruka mu gihugu haheze igihe kingana gute? Imyaka ni myinshi. Kandi ndahakumbuye. Urahakumbuye? Hari no muhira mugabo. Ni muhira. Tegereza kujayo. Urahakumbuye? Ndahakumbuye. Kandi gukumbura ni human nature. Neza cyane. Ndahakumbuye gose. Uramaze nk'imyaka 2, 3, 4 utaragenda mu gihugu. Imyaka ni myinshi. Imyaka 2, 3, 4. Imyaka 14 kuri 15. So iyo uri kuri yumvira urabona ahantu wataye uruzogi urahari hari nk'igihe nicara nkavuga ati ndakumbuye kuri hari nk'ahantu usanga narateramira kera nkavuga ati hajya ahantu ndahakumbuye I wish Imana yosubiza hajya ahantu ugasanga hariho n'abagenzi mwateramana kera. Ni ikihe kintu ukumbura kurusha iyo wimviye? Urara twebwe dufise umuryango, abavyeyi niyo bari bere bacino bari. Cyo ni cyambere gituma ndahakumbura. Ica kabiri harabo abantu usanga mwakuranye mukina iki urumva mugira nte nusanga nkumbuye kugira tubonane tuganire amasiku yana apara byo telefone. Ushaka kuvuga ati nshaka guhonyoza ikirenge neza cyane ku butaka,
kandi ya makorabore tugiye gukorera ama video rero kandi numvise gukorera nk'indirimbo mu gihugu canke video ati biroroshe cyane especially uri diaspora. Oya ntivuga ngo ngo biroroshe. Urumva kugenda ukora hariya abantu benshi barabishamo inguvu kwa kifupi, barabishamo inguvu nk'abantu b'ama video, barabishamo inguvu. Urabona twege ngaba bakora ama video usanga bari bize n'ubuzima, aho ukora video ayikora nkuko yigombeye muga uwo mu gihugu afate akana akazi kiwanje kanyinjiriza amahera, ndaronka ico fungura, ndaronka ico ndihira inzu, akora yitonze nejo azoronka abateze. Ariko ngaba ati reka ndamuha video yigire bana, reka ndamuha mpava ncegwa ku kazi, mpamvu ibiki n'imike nico gituma ukora video hariya abantu benshi bazikorayo ndazikunda paraporo. Kuvuga hariya bakora bitonze, good quality kandi ugasanga akore ikintu ciza, araguhamagara gute dusubiremo hehe uku nuku nihe mugasubiramo mwitonze. Ariko ngo ya video yaheze ngo tora ngo shirako uye kuraba nabwo atisubiramo ngo yayo ngo numwanya ngo nimeshamaliza ngo nuzi ngo kwisaga warakumemba ngahe. Urumva yishiramo ubuzima yuko akarama amahera niyo kira mwanya n'amahera kuko yitonda akora igikorwa ciza kugira n'uwundi azoze ejo ndagate nkora kiya kikogwa wakoreye naka, nibyo bihesa icubahiro umuntu mukazi kiwe. So reka je ndakubaza je hari ikintu mashaka especially nko ku muntu wo mu diaspora no guteza imbere impano zo mu gihugu. N'uyuhe muririmbyi aririmba gospel uvuga ati kweri iyi ni impano mu gihugu? Hariho umugabo undi mutipe twa Jimmy CN Nurubeya kandi ndamufashe mu mugongo, ndamufashe mu mugongo kandi ngoma ndafise uburyo ngoma ndotware kamera kira ibintu byose bijanye no gukora inuzeye gospel no kuvuga ubafashe mu buryo bwo guproduce ama video. N'abandi nzo ndabakora video imwe nzo bati mbwa nta simfise sono kugwa atariko kuko mfise kamera yiwanje, hari umuntu ndamuri amahera uwo muntu azonkora video ati reka ndagufasha video imwe. Urumva iyo tuvuga ati iyi ni nk'ingabire ku bantu bari muri gospel mu gihugu. Nzorotora abantu bashika 5 canke 4 ndakora izo video. Ibi urumva aha iyi ni inkuru nziza ivugewe kuri Yagatek. Akana kaganuke je nzo kwishyuza yawe uzombaze kabisa ndacemeye imbere y'abanywanyi ba Yagatek. Uwumvirize kiganira akaba arimba gospel no muhinamba inamba z'umuntu yorengako bakaba baravugana ninagenda mugana buza abantu bangaye 4 canke 5. Reka dufatire kuri 5. Oya reka tufatire kuri 4. Okay. Urumva abantu 4 inamba kugira tugire tubahereze tuzozishiramo tuzozishiramo abantu 4 ba mbere baririmba gospel. Abantu 4 kwanza babiri bazoshirako comment kuri kino kiganiro. Tuzakora video babiri bambera basigaye haro babiri nzana natoye muga bari muri gospel babiri nzana nabatoye babiri. Urumva hasigaye babiri basigaye babiri. Urumva abantu babiri bemerewe gukorerwa video bazobicisha muri comment. Tubaha n'inamba bazorondera tushaka kubakorera video muri bita video ya gisasa. Muri comment tujayo tugiyeyo tubagire nte tubahereze izo namba z'umuntu azoro. Okay. Nuonyene ankora ama video. Okay. So ushaka abantu basanzwe bafise ibikogwa canke naho yo bari umuntu avuga ati je nari nsanzwe ndirimba ariko sinari bwakore na video nimwe, canke usanza ushaka abantu bari basanzwe bafise umuntu atabwa kuri video kuko ngwa kumuduza. Okay. Ngomba kumuduza nanye nakore kuri video abo abantu babone ikikogwa ko akora muka rero audio ni nyene kuko ndakora video na mahera menshi. Urumva amahera menshi kandi n'impuzu ni nyene wewe placement ni nyene kuza yimenya twe tuka setting ibikoresho ebaga kamera ya kisasa ngiye weje ngaho ugomba bagufate video nyuma misinga bazohereza video ikoze neza cyane. Abantu babiri
batakorerwa ama video urabona ndabahaye uburyo bagende muri comment bashiraka ama commentaire yabo tuzobaha inamba z'uwo muntu umunya si muremure ibide bazozikorera gushika mu kwezi kwa 11 bazamaze gukorerwa video kugeza mu kwezi urumva turi mu kwezi kwa gatandatu inyuma y'amezi 4 ya ivyo mbo bizoba bimaze ngomba ko ivyo mbo bizogenda mu kwicumi nzobirunka mu kwicumi okay nukuvuga bazoca okay alright yeah. I think ko ibintu bitahuritse ico nshima nuko iyo ngabire ibonetse abantu bakeneye video baririmba gospel mwumvise gahunda ukuntu zipanze kuri gusa niba kwa kamahera urumva udoshune telefone yeah alright thank you very much reka turangize ikiganiro akajambo kamwe canke tubiri usezera abanywanyi hama tuce turangize akajambo no wabwira bashigikira impano twege turi ino ntibadushigikira nama nabivuze mwebwe twebwe abantu bari mu bihugu byo hanze ntibashikirwa haba ku maradiyo haba hehe haba kuraba video nta numwe wewe rero uri kutera kamati amaradiyo yo mu gihugu haba aba promoters bashigikire impano zo muri diaspora neza cyane kuko twese turabarundi niko turavuga ikirundi oyo ubutumwa burashikiriye ngaho yumaze gushika kuri Yagatech nta yindi support irengiye ubutumwa burashikiriye ico dukora tuzopininga muri comment YouTube yawe hama tuzogerageza bagende basubscribing bagira amashare batushigikire natwa batoshikira je abandi bose bakora ibikorwa byoteze imbere igihugu bashigikira impano kugira abantu benshi batunzwe no kuririmba muri Tanzania benshi batunzwe no kuririmba mu Burundi bararirimba no kubaraba ntibabaraba batembera n'amaguru kandi bari bafise impano zotuma bakora ikintu rega ateye imbere n'abandi arabandi ateze imbere nabwiye ibintu uburongo ubufise studio abateye imbere urumva nanye n'abarose shaka ari umuryango abantu mufasha muri byo babateye imbere urusanga ni ibintu bwo kwegana ni shene kwegana badushigikire bashigira impano za gospel urundi bishigikira abantu zabajya bandi nimbe bajya abandi baririmba sekira bajya bene bagabo bajya ni nurubeya nakamya ako twebwe abagospel murangera kuraba nkaraba mbatimana yanje urimo kari gwiza no kwatashigikira no kubera ya nuko nyene hama murakoze Yagatech abatayikwikirana bayikwikirana alright following bari kuri Facebook turi no kuri Facebook no kuri Instagram TikTok everywhere baba kurikirane kuko mukora ibikora inka Imana bahezagira alright thank you so much mubandanye mukora subscribe nkuko yabivuze turabakunda peace